Bombsi, bombardimenti, intare y'umuji king of animation, the master, the monster, the top of the area, the one and only, I'm a special weapon right Tizo. This is Major Talent TV. Make sure you subscribe our YouTube channel. Menya ivyo utaruzi noneho kubihangange bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu MC Bombardiment ndi ngaha. Niyo mpamvu Major Talent TV iri ngaha. Subscribe kugira ngo amateka nkaya ntazuzara gucika. Nakuzaniye amwe mu mateka y'umunonotsikazi w'umurundi Francine Niyonsaba. Mbega waruzi yuko ikirato ca mbere yacambaye ariko ageze IBUJUMBURA? Mbega waruzi yuko impuzu yambaye agiye mu higanwa international muri Benin yari yazitiye umugenzi wiwe? Ubanza umenye yuko neza Francine Niyonsaba ubu tuvugana yamaze guhabwa passport y'abaserukizi b'igihugu cy'u Burundi, passport diplomatique. Iyi akaba yayihawe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire hamwe n'ayandi makungu ngaha mu Burundi, ariwe Albert. Francine Niyonsaba ni umwana w'imfura mu muryango wabo. Uyu Francine Niyonsaba akaba yavukiye mu Ruyigi, komine Bweru, zone Kayongozi, umutumba wa Nkanda. Ariko Francine Niyonsaba yavukiye mu muryango wa mikoro make cyane, iwabo ntibari bifashije bikwiye. Francine Niyonsaba uyu yakuze abona mama wiwe gusa, kunonora imitsi yabitanguranye n'abana bagenzi wiwe bari babanye mu mihingo igiye itandukanye. Uyu Francine Niyonsaba yakunda udukino tugiye dutandukanye tw'abana bato nko gukina umupira hamwe n'utundi dukino tugiye dutandukanye, ariko cyane ne tw'abakobwa. Francine Niyonsaba yatanguye ivyo gusiganwa neza cyangwa se ivyo kwiruka agiye mu mwaka w'indwi. Ijure Francine Niyonsaba yigako ryasavye abaja kuriserukira mu bintu vyo kwiruka cyangwa se mu bintu vyo kurushanwa atletisme. Uyu Francine Niyonsaba yabaye mu ba mbere bagiye kwiyandikisha kugira ngo nawe arebe yuko yogenda kurushanwa hamwe n'abandi bagenzi biwiwe. Francine Niyonsaba ihiganwa rya mbere yagiyemo aserukira iryo shure, Francine Niyonsaba ntiyaritsinze, ntiyashoboye kuronka amahigwe yo kumanuka IBUJUMBURA kubera yuko iryo rushanwa umuntu yaba uwa mbere yaramanuka IBUJUMBURA. Noneho maze ndakwibutse ko Francine Niyonsaba ahantu yaba warashobora kuvuka ugakura ukarinda upfa utabonye ikintu bitwa ikaburimbo. Niyo mpamvu Francine Niyonsaba acumva yuko kwishura bakeneye abantu baserukira iryo shure mu bintu vyo kwirukanka, yabaye mu bambere kugira ngo nawe agende IBUJUMBURA kuko yahumva nk'abandi. Arabone Tanganyika ahora yumva asoma mu bitabo, abone hamwe n'ibindi bintu biri muri capitale du Burundi, IBUJUMBURA. Uyu Francine Niyonsaba iryo rushanwa yari yagiyemo yari yo gusigana ku metero 5,000. Francine Niyonsaba noneho bamwe mu bigisha babigisha basubiye kumutera intege bamubwira yuko amarushanwa adahagaze, amarushanwa azobandanya, ahubwo akoreshane kurushaho kugira ngo nawe arebe yuko indoto ze wiwe zo gushika IBUJUMBURA yozigerako. Francine Niyonsaba niho gutangura imyitozo. Ariko Francine Niyonsaba maze ndakwibutse ko ngaho iwacu mu Burundi tutateye imbere nk'abandi. Wewe nimba uri umunonotsikazi canke umunonotsi, wewe imyitozo urimenya. Francine Niyonsaba rero aho yaba yarimenya ibintu vyerekeye imyitozo, kuva muhira akirukanka agiye mu yindi ntara, canke kuva ku gatumba yabako agiye kwirukanka kuja ukandi gatumba. Ariko Francine Niyonsaba yaratinya cyane kubera yuko bamwe mu bamubona baratangara cyane bakavuga ngo wa mukobwa wana kanoneho ngo banza yasaze. Francine Niyonsaba ivyo ntivyamuca intege, yakomeje imyitozo kubera yuko yarafise intego yiwe ashaka kugerako. Mama wa Francine Niyonsaba yarafise ubwoba bwishi cyane yuko umwana wiwe azohava yobigwa mu ishure, bizohava bimubera imbogamizi mu mashure. Ariko Francine Niyonsaba nta nkomanzi nimwe vyamutera. Francine Niyonsaba yari incabwenge mu ishure, yari umwana akerebutse yakunda gukurikira abigisha, yaronka umwimbo mwiza cyane. Reka nze noneho ndakubwire uko Francine Niyonsaba yashitse IBUJUMBURA n'ingene yavyitwayemo, ndaje mu kanya. Francine Niyonsaba ariko ntivyamworoheye kugira ngo ashike IBUJUMBURA. Yaciye mu ma competition agiye atandukanye, aca mu bibazo bigiye bitandukanye,
ariko ivyo vyose ntivyamubujije kugira ngo ashike i Bujumbura ku ndoto yiwiwe. Uyu Francine Niyonsaba agishika i Bujumbura yashikiye kuri ETS Kamenge, ariko yashitse mu bihe bibi kubera ko ijoro ryiwe rya mbere yaraye kuri ETS Kamenge. Ico gihe hari haravuga amasase kandi Francine Niyonsaba yarafise ubwoba bwinshi cyane. Francine Niyonsaba rero gushika i Bujumbura ntivyamworoheye na gato kubera yuko Francine Niyonsaba mu marushanwa yakoranga i Bujumbura yahiganwa n'abandi bantu bagiye batandukanye bavuye mu makomine agiye atandukanye agize Uburundi. Uyu Francine Niyonsaba manzi ndakubwira yuko wewe yirukanka yambaye ibirenge, yirukanka atabirato yambaye, nanone kandi yiruka yambaye ijinisi, nta mpuzu zo kwirukanka yarafise, nta birato kandi vyo kwirukanka yarafise, yirukanka n'amaguru masa. Agashimwe ka mbere Francine Niyonsaba yaronse kandi kakamushimisha cyane ku rwego rudasanzwe, n'agashimwe yaronkeye mu ikomine. Ico gihe bahawe amasabune, ibitenge, amasuka hamwe n'ubundi bushimwe bugiye bitandukanye. Ariko nanone vyabaye ngombwa yuko barara ahantu bari bagiye gukorera ayo marushanwa. Francine Niyonsaba acataha mu gitondo afise ubwoba bw'icane yuko mama wiwe aza guhava mushwanira, ariko agiserukira imbere ya mama wiwe yaratunguwe cyane arishima. Francine Niyonsaba acabona yuko noneho ivyo kwirukanka atakibazo biteye kuri mama wiwe. Mama wiwe rero niho yaje kutera intege umwana wiwe, byaje kumushimisha cyane ku rwego rushimishije. Igihe Francine Niyonsaba yatanguye none kuvugwa ku maradiyo, umuvyeyi wa Francine Niyonsaba yarishimye cyane avuga ati mwananje komerezaho. Francine Niyonsaba rero yahavuye aronka umuntu amusabira ishure ngaha i Bujumbura neza neza ivugizo mu 2011. Uyu Francine Niyonsaba yaraserukiye iyo shure yari yagiye kwiga ku givugizo aha i Bujumbura, aho mu makompetition mwirushanwa rya mbere yabaye wa kabiri. Uyu Francine Niyonsaba vyamutwaye igihe kirekire kugira ngo amenyerane n'abandi bagenzi biwiwe, kugira ngo amenyere kwirukanka mu marushanwa yo ngaha i Bujumbura kubera yuko yaratandukanye hamwe n'ayandi marushanwa yahora yirukankamo hariya mu Ruyigi aho yavukiye. Uyu Francine Niyonsaba rero ari ngaha i Bujumbura niwe yatanguye kumva ibintu vya Jeux Olympique. Francine Niyonsaba ati ivyo bintu navyo nibiki? Reka nza ndakubwire ukuntu yinjiye noneho muri Jeux Olympique. Je ndiye MC Bombardment, make sure you subscribe our YouTube channel. Ndaje mukanya. Francine Niyonsaba ikirato ca mbere yambaye cyo kwirukamo yacambaye mu 2012 naho nyene ari umuntu akimuhaye. Uyu Francine Niyonsaba noneho kuronka ibirato vyo kwirukankamo vyamuteye kuraji, atangura noneho kwiga ukuntu birukanka mu birato. Wewe yari yamenyere kwirukanka n'amaguru masa. Francine Niyonsaba baratanguye kumujana noneho mu marushanwa y'Ubuganda, ariko ntiyaronka itike canke ntiyaronka bimwe mu biharuro bisabwa kugira ngo wegere imbere uje muri Jeux Olympique, ibiharuro bita minima. Francine Niyonsaba ntiyacitse intege. Umushikiranganje bitwa Jean-Jacques n'imigabo yakoze ibishoboka byose. Francine Niyonsaba ashika muri Bene noneho. Aha muri Bene hari haberewe amarushanwa adasanzwe internationale, ariko nanone ivyo vyatumye Niyonsaba noneho bimwongerera umwete kugira ngo arebe yuko yoronka ivyo biharuro bita minima, arebe yuko yokwinjira neza neza muri Jeux Olympique muri Bene neza neza i Porto Novo. Yaratangaje abantu uyu Francine Niyonsaba bumva bavuga, aho yirukanse umwanya muto cyane ku birometero vyinshi. Uyu Francine Niyonsaba neza neza abari bari kuri iyo stade, abari bari aho hantu baratangaye cyane no kubona uyu mukobwa adasanzwe. Bamwe muri bo batangura kuvuga ngo noneho uyu ashobora kuba atari umukobwa ahubwo ngari umuhungu mu murabe neza. Francine Niyonsaba yaratangaje abantu, noneho rero aza kuronka vya biharuro bikenewe muri Jeux Olympique, ivyo bita minima. Uyu Francine Niyonsaba abarinjiye noneho muri Jeux Olympique. Uyu Francine Niyonsaba yagiye mu marushanwa agiye atandukanye, yaserukiye igihugu agenda mu marushanwa agiye atandukanye, yatsinze amarushanwa agiye atandukanye. Neza neza hari amarushanwa aherutse gutsinda menshi cyane. Prefontaine Classic, aha yabaye wa mbere atahana n'umudaye noneho ku metero 3000 aho yazirukanse mu minota 9 gusa. Itariki 28 ukwezi k'umunani
2021 mu marushanwa bitwa Diamond League yabereye Paris mu Bufaransa. Uyu Francine Niyonsaba yabaye wa mbere atahana nanone umudari ku metero 3000 yazirukanse iminota 8 hamwe n'amasegonda 19 yonyene. Itariki 3 naho ukwezi kw'icenda 2021 muri Belgique, Armand's Memorial Van Damme nanone abo wa mbere. Ikisi gitangaza koko Francine Niyonsaba aba umunonotsikazi mpuzamakungu w'umurundi. Francine Niyonsaba yarashimiwe cyane n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nyuma yo kuzana imidari igiye itandukanye, nyuma yo kumenyekanisha igihugu cy'u Burundi mu bihugu bigiye bitandukanye, nyuma yo kwerekana yuko Uburundi bufise ingabirano zigiye zitandukanye mu bindi bihugu. Umukuru w'igihugu yaramushimiye ati warakoze cyane. Francine Niyonsaba ubutuvugana akaba afise ingendeshwa V8 noneho akaba afise kandi n'inyubakwa igeretse kandi. Uyu Francine Niyonsaba abaye mu buzima budasanzwe, ubuzima bw'ibyishimo, ubuzima bworyohera umuntu uwo ari we wese. Uyu Francine Niyonsaba n'uwicitegererezo n'uvyumve, yamenyekanishije Uburundi ahantu henshi agiye hatandukanye. Jendi MC Bombardment, ivyo ndakubwiye nubimenye kuri Francine Niyonsaba, vyongere mu byo warusanzwe uzi. Ibi nta handi uzovyumva atari kuri Major Talent TV, ubishikizwa na MC Bombardment. Niyo mpamvu jendi ntari y'umuji, King of Animation. This is animation time. Make sure you subscribe our YouTube channel. Dusubire mu kindi kiganiro mu yandi mateka, ndakubwire nanone ibindi bintu utarusanzwe uzi ko baririmbye bo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. See you, ciao ciao.